Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 ishimwe mpuzamakungu ONU ryarashizeho umugwi ukora amatohoza ku vyaha vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Yamara ubutegetsi ntibwigeze bwemerera abagize uwo mugwi kugera ku butaka bw'igihugu. Mu gihe abarundi bakirindiriye ko perezida yatowe arahirira amabanga yiwe, uwo mugwi wa ONU wibaza nimba ibintu bigiye kunyuka canke kw'inzego nshasha zizohagarika ayo mabi. Uwutwara uwo mugwi Dodo Diane yahaye ikiganiro cihariye Ijwi ry'Amerika. Ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke abarundi ubwabo. Ni ukumenya nimba ihonyangwa ry'agateka kazina muntu twavuze akatari gake ko rizobandanya, rizokongerekana bikabije canke rizohagarara. Ica kabiri, mbega bagirizwa ayo mabi bagiye guhanwa. Hanyuma icuka ca politike coba kigiye gusubira kuba ciza, uko tiyanganiranira mu vya politike guhere abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo ataco binona, ndetse n'amaradiyo akore. Ikindi n'ingene igihugu kigiye kuvyifatamwo mu kurwanya ikiza c'umugera wa corona. Mu gihe mu myaka iheze uwo mugwi utemerewe gushika ku rubuga mu Burundi, ubu wizeye ko uzokwemererwa kwishikira kuvugana n'inzego nshasha z'igihugu. Umviriza, ivyo twavyifuje twongera tubisaba kuva kera ko twohabwa ubwo burenganzira, kuvugana n'abarundi, abo baserukira mu mashirahamwe n'amasendika hamwe n'abategetsi batandukanye. Ivyo bizojana n'imigenderanire myiza mu karere, muri Afrika hamwe na ONU. Twebwe tuzoguma turikanuye kubiriko biraba byose mu gihugu. N'abashingwamanza batwaye amadosiye muri senera mpuzamakungu mpanavyaha CPI ku vyaha vyakozwe ko amatohoza na ONU barafise ico bashikiriza. Umwe mu bagize urunani bise Collectif des Avocats de la Partie Civile avuga ko urupfu rwa perezida Nkurunziza rudahagarika amatohoza ya CPI naho ari inkuru y'umubabaro kandi ari umwe mu bugize ico babazwa. Petero Nkurunziza ari mu bantu bari gushobora gutanga umuco, ariko urupfu rwiwe ntirushobora guhagarika na gatoyi amatohoza canke gukurikirana abakoze ivyaha, cyane cyane amadosiye yashikirijwe senare mpuzamakungu mpanavyaha. Aho harimwo bamwe mu nzego za leta, naho yari kuba ariho hari kuguma hababazwa n'abakurikirana ubutungane, ko ntiyari ko ari Petero Nkurunziza gusa. Bamenye yuko urupfu rwa Petero Nkurunziza ataco ruhindura mu matohoza canke mu gukurikirana abagirwa n'ivyaha mu Burundi. Abo rero tubashingishije ijisho. Abo bamaze gutwara amadosiye agera ku 200 muri CPI biteze ko abategetsi bashasha bazokwisubirako ku ngingo yo gukura karenge muri CPI yafashwe na leta mu mwaka wa 2017, maze igihugu kigasubira gukorana neza niyo sentare. Amashami mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu nk'iry'Abanyamerika Human Rights Watch yiteze ko ubutungane bukora kubagirizwa mabi atandukanye yakozwe ku butegetsi bwiye kurangiza ikiringo. Lewis Muge atwara igisata ca Afrika yo hagati muri Human Rights Watch yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika. La mort de président Nkurunziza n'empêche pas que justice soit. Urupfu rwa perezida Nkurunziza ntirubuza ko abakoze amabi kuva muri 2015 babihanirwa. Bwabo bwicanye ndengerabutungane, ugufungira abantu busa, uguhohotera abatavuga rumwe na leta, kubaburabuza. Abenshi bakekwa ko ayo mabi n'ubwaruka rw'imbonera kurezegamiye umugambi uri ku butegetsi, ariko hariho n'abatavuga rumwe na leta bagirizwa amabi nabo bakoze. Ego Nkurunziza ntakihari, ariko abo bakoranye barahari. Umugenzo wo kudahana ivyaha uranduranwe n'imizi. Que les jours d'impunité se terminent. Twagerageje kurondera abashikiranganje bo butungane n'uwagateka kazina muntu turababura. Iyo tubaronka ku matelefone yabo twari kubabaza ico bavuga ku matohoza ya CPI n'uwo mugwi wa ONU, hamwe nuko imigenderanire n'izo nzego yoba igiye guhinduka. Bamwe mu bakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganje batumenyesheje ko ataco bashobora kubivuga ko kuko igihugu kikiri mu kigandaro. Ico bikoze igihe umugwi wa ONU watanga raporo igira gatatu ku Burundi mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze. Uwuserukira Burundi muri ONU Ambassadeur Tabure Nova yavuze ko yaba uwo mugwi wa ONU canke ayandi mashirahamwe bakora amatohoza afise ahahengamiye. Toute commission d'enquête a l'obligation de présenter des rapports dénués de toute twebwe duserukira Burundi dutanguye kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha
yabwirizwa kuba atabubesha irimwo. Yamara tubona ko igisata c'agateka kazina muntu cahinduye ingendo mu kwemera ibinyoma ku vyerekeye igihugu cacu. Warataye intumbero rero yo gutohoza ivyerekeye agateka kazina muntu, ahubwo usigaye ufise intumbero za politike. Mu kurangiza twagira tumenyeshe ko igihugu gitekanye, informer que le Burundi est stable et que la paix et la sécurité règnent. Inzego ziterwa ako kamo na ONU nizavuye mu matora aheruka zirongowe na Evariste Ndayishimiye bucarahirira gutwara igihugu ku munsi wa kane Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi ry'Amerika.